Bakunzi bacu bakunzi b'uruga rwa B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze makino gano cyacu no mugoroba ugenekerezo rya 30 ukwezi no kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025 ntangore nifuriza n'ubose badukurikirana kurangiza kuno kwezi kwa ruheshi neza maze dutangura ukwezi kwindwi byose bimeze neza. Ukwezi kwindwi zobabera ukwezi kwimigisha, ukwezi gutandukanye n'ayandi mezi yose bari bamaze gucamo. Rero kuri uno munsi novuga yuko ari umunsi udasanzwe na cyane ku buzima bw'abarundi ku munsi mbere aho bukera tuza guserebura canke kwigina kwikukira kw'abarundi mu gihe abarundi bari bikuye ko umukoroni. Ndazi abenshi hari ijambo twanyujije ngaha ndibaza mu groupe bo baribonye ndetse ijyanye n'icubahiro aho yamaze kuba yarishikiriza abarundi bose muri rusange. Ntangore nifuriza ibihe vyiza abantu bose badukurikirana. Hari abari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, hari abari hanze muri Europe, Asia, Amerika, umwe wese aherereye mu mice ine igize isi yumve yuko tumuramukije cyane. Rero mwa kino kiganiro ntimutangare kumva ndi nyuma ya micro nkuko mutari mubimenyereye, tumenyereye dukora turiko turaboneka, ariko hari impamvu. Murabizi yuko umusanguzi yaramaze imisi ari mu kibazo n'ubu kitarahera neza, nari nifatikanije nawe kugira uno munsi dushobore kuba kumwe. Byatumye rero ntabasha kubaha incamake y'amakuru nkuko nari isanzwe ndabikora, ariko nubwo bwije ndavuga ati reka sindare ntababwiye inkuru cyane kuzaranze imirongo y'urugamba uno munsi. Amakuru dufise ni menshi kandi amakuru adasanzwe. Mu misi hari hamaze imisi ariko haravugwa ibiganiro hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo bijanye ibiganiro vy'amahoro. Abenshi badukurikirana kwa runo rubuga barashoboye kuvyumva, twarashoboye kunayabashikiriza, tunabashikiriza ingingo zikomeye zaranga ayo masezerano yabereye muri Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika kwa Donald Trump. Ndazi yuko abantu benshi bashoboye kumenya ibigiye bitandukanye, ariko tunababwira yuko ano masezerano ari hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Kongo, atari hagati y'umuhari w'inyeshamba za M23 ndetse na leta ya Kongo. Ibi twari babwiye abadukurikirana, ndazi yuko baba babashije kubimenya. Turanabaha fact zerekana yuko ibiganiro biraba ayo mareta karabiri. Rero kuri uno mugoroba nje kuri micro kugira ngo ndababwire ama operation yagiye araba mu mpande zigiye zitandukanye. Ubona yuko no ku munsi wo kwikukira ama operation adahagarara. Ni nyuma yaho President Felix Tshisekedi Kirombo yarahejeje gushikiriza ijambo, niho ibitendo byatanguye kuba canke ibidasanzwe vyongera kuvyuka mu mirongo y'urugamba. Aha ndavuga hari igitero kidasanzwe cyakozwe na FARDC cyangwa coalition ya FARDC yose, aho bashoboye kongera kuduza SUKOΗ25 hari hejuru mu misozi ya Muminembwe muri territoire ya Fizi. Ni SUKOΗ25 yadugijwe ndetse iza kubombarda ahasanzwe hari aerodrome, akabuga k'indege gato gasanzwe kari ngaho mu Minembwe. Aya makuru turacyatohoza mu buryo bwimbitse dushoboye kubabwira abo baba hasize ubuzima n'ico gitero ca SUKOΗ ndetse n'ivyo bavyahononekariye muri rusange, aho ubona yuko SUKOΗ ahantu iciye atakorohereza abahari na bukebuke. Ni SUKOΗ ikubita itongora canke itema itongora. Ibi navyo ndazi yuko amakuru ku munsi w'ejo twabatorukanije tubabwira ivyashoboye kononekarira muri rusange. Ariko hari yindi operation idasanzwe novuga yuko ari operation muri Ture, yari intambara imwe ya runyota. Aho rero ni muri territoire ya Kabare. Ibintu ntivyari vyoroshe, aho M23 ndetse na RDF bagerageje gushinga ibirindiro ahantu hitwa ku Muku. Aba wazarendo nabo barabibona bavuga ati nimwongera kutwinjirana nkuko mwari musanzwe mubikora.
igihe mwaha amahera aba FARDC twarabimenye kandi natwe mwarayaduhaye turayarya muga ntacyo twabamariye. Ni haba wazalendo baca babimenya baca batera iyo position ya M23 ica yicamwo ibice bibiri. Muri iyo migwano plutôt haci hapfamwo abasirikare babiri ba M23 ubwo nyene bakibatera. Ni migwano yabaye umwanya utari muto ndetse hashoboye gusiga no buzima umusirikare wo mu wazalendo ndetse uwundi arakomereka cyane. Ni migwano yari ikomeye byaboneka neza yuko iyi migwano yari yateguwe mu buryo budasanzwe. Iyi rero vyatumye iyi M23 byanka yuko ikora resistance aba wazalendo baruhuka bayomoye muri rusangi barayikubita kabisa, bayikubita atakubabarira, bayikubita nk'imbwaneye mu busize niko no bivuga, niyo bakunda kuvuga yuko ikubitwa cyane. Nuko aba ba M23 bashoboye gukubitirwa ngaha muri territoire ya Kabare neza na neza ahitwa Kumuku. Niho rero umuriro ubaye mwinshi M23 yaciye ija mu basivile n'ishavu ryinshi n'agashavu kenshi cyane kabisa, aho iyi M23 yashoboye guca yica abasivile batari bake bagira mu ndwi kabisa. Ubona yuko iyi M23 ikomeje kwihamabara niko no bivuga, ikomeza kwihamabara. Butuvugana M23 yaciye yongereza renfort ica yerekeza ahitwa muri Bushigi. M23 imaze gukubitirwa ngaha muri Kumuku yaciye izana renfort, ariko izo renfort ntaco zatanze. M23 yaciye ihungira aho biyitwa muri Bushigi, ariko iyo Bushigi nayo bahungiyemo ni nko guhungira imvura mu muvo niko no bivuga, ni nko guhungira imvura mu muvo, kuko aho muri Bushigi hasanzwe hagenzurwa n'abawazalendo kabisa 100%. Bushigi ngaha muri territoire Kabare hagenzurwa n'abawazalendo 100%. Ushobora kumva umwanya n'umwanya bano bawazalendo bongera kubakiriza ku muriro bakabakubita batababariye, canke ejo mu gatondo tukumva ibindi. Ubu tuvugana M23 aha muri Bushigi bamaze kuyikikiza, aba bawazalendo bamaze kuyikikiza mu buryo budasanzwe. Ubona yuko baramutse batanguje ama operation biza kugorana cyane kugira ngo umu M23 n'umwe ashobore kubacikira hano hantu. Rero mwe mudukurikirana ndibaza yuko mwama mubana natwe kugira ngo tubashe kubaha ivyinshi babigezweho. Ibi rero reka tubibiki, reka tubikamufure gato. Indazi yuko ku munsi wejo canke mu masaha ya gatondo nzogerageza kwizindura kugira ngo ndababwira ama operation yaraye araba mwarino joro, canke uko novuga ko ari nk'iseri, kuko bamaze kwitanga muri Bushigi bishoye kuri songoye ahasanzwe haraba wazalendo ingabo z'urundi ndetse na FARDC. Bishobora kutaborohera na buke buke, bigatuma ejo mu gatondo nzindura muri studio mu buryo bwihuse nkabaha ingene vyari bimeze, ingene bwakeye. Rero amakuru mwomenye kuri no mugoroba nashoboye kubatohoreza mu buryo bwimbitse, naho muri Minembwe ahasanzwe hari ikibuga c'indege ca Irahakubitiwe cyashoboye kubombardiwa na SUKOΗ25. Abantu benshi ndazi yuko bari bakumbuye kumva iyi SUKOΗ yongeye kuzamuka mu birere byo mu buseruko bwa Kongo. FARDC yongeye irabikora, irahabombarda. Kumbure bashobora kuba bafite impamvu barashe kino kibuga cyo mu Minembwe, kuko urabona naco arico cyabafasha mu bijanye na vitayema. Donc niho vyaca ibintu vyinshi bije gufasha abari ku rugamba. Ibi rero dushobora kubimenya ku munsi wezo, tukamenya ivyashoboye kononikarira n'abashoboye kuhasiga ubuzima muri rusange, kandi barinze bahaguruka. Hari kidasanzwe, iyi drone isanzwe ihaguruka gakekeza, bashobora no kubandanya bayiduza hejuru mu gihe bariko baragwana n'uno mwasi waba M23 canka ababita abanyarwanda. Rero reka ndabike banure mwe tubanye mino camake y'amakuru, nizere yuko mushoboye kurara mumenye situation zike muri nyinshi zabaye, ariko nizere yuko mushimye ino ncamake nshoboye kubashikiriza. Ni mu gihe umwanya atari mwinshi na concentration atari kirenga, ariko
navuze yuko ntashobora kurara ntayibahaye, niyo mpamvu mubona yuko naciye nsimbira muri studio byihuse no mu masaha y'ijoro kugira ngo ndabahe situation uko zifashe muri rusange. Karero mu nkundire nongere kubasezera, ndabifuriza ijoro ryiza ndetse ndanabifurize kubandanya muryoherwa ni umunsi mukuru wo kwikukira ku gihugu cy'u Burundi, igihe u Burundi bwiyambura abakoroni, mu gihe u Burundi bwariko buriyambura ababucura bufuni na buhoro. Nizere yuko mukomeza kuryoherwa ndetse no ku munsi w'ejo tuzobandanya turiko turaryoherwa nino sabukuru canke nuno munsi udasanzwe mu buzima bw'abarundi, twibuka intsinzi yo kwikukira. Munibuke neza yuko kugira ubu Burundi mubona uno munsi bushike kuri ino ntsinzi yo kwikukira, hari abatanze amaraso, hari abatanze ubuzima kugira ngo bikunde u Burundi bwongere bwisubiza ijambo muri rusange. Reka renda basezere, ndabike banureje mwari kumwe ni Kodi de Braka kuri micro za B-Info+. Karen bandanye ndabifuriza ijoro ryiza, mukomeze kuroranirwa mu banyu ndetse no mu vyanyu ivyo muherereyemo vyose. Nizera yuko bidukundiye twongera kuri micro, ariko bitadukundiye tuzongera guhura ku munsi w'ejo. Bye bye.